Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro nk'ibi bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye uyu munsi. Psychologue nkuko vyamanije ndabatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akaba ari na jewe ndabashikiriza. Iri no jwi rero mwumva ni rya Psychologue. Muti mbega uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku mateka y'intara ya Ngozi. Ngira ngo murabizi ubu ngira iri mu ntara yagutse ya Butanyerera, ariko kare yahora ari intara ya Ngozi. Ni komine ya Ngozi, ubu yahindutse komine ya Ngozi. Rero mu ntara ya Ngozi muramaze kumva hariyo utuntu twinshi dutandukanye. Intara ya Ngozi ifise amateka yihariye, ifise amateka yisangije gusumba izindi intara. Muti mbega iyo ntara iri mu gihugu c'u Burundi amaja hehe? Intara ya Ngozi itumbereye hehe? Ayo mateka ari mu ntara ya Ngozi atahandi woyasanga ni ayahe? Munakunze kumva ku gasaka ka Inarunyonga, ngira ngo nta murundi n'umwe atumva ku gasaka ka Inarunyonga. N'ahantu hava abaririmbyi batandukanye kandi abaririmbyi bakomeye, abaririmbyi bafise impano zitandukanye. Rero ukaba uri mushasha kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze. Sanga ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ugire subscribe, ugire na like, ugire na comment, duhe na comment tubwire amateka yandi tutoba twavuze muri kino kiganiro mu ntara ari arangwa mu ntara ya Ngozi. Uraza kugira na partage kugira ngo umunyengozi wese aze kumva amateka y'intara yiwe, kandi n'umurundi wese aze kumva amateka arangwa mu ntara nziza ya Ngozi. Yumve neza na neza Ngozi ico irushije izindi ntara. Rero reka atumira amate turaje tubabwire mu idonido rya kino kiganiro, tubabwire neza na neza amateka ya Ngozi. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Intara ya Ngozi ni intara imwe iri mu ntara ziri mu gihugu ciza cacu c'u Burundi, ikaba iri mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Iyi ntara ni imwe mu ntara zifise amateka akomeye, ifise imico n'akaranga yisangije gusumba izindi intara, n'uruhara runini mu mibereho, muri poritike n'iterambere ry'igihugu. Irakunzwe kandi izwi nk'izingiro ry'indero, ubumenyi n'ubudandaji. Mu ntara ya Ngozi ivamwo abadandaji, abantu bakora ibintu by'ubudandaji, ubucuruzi benshi kandi babikora neza. Rero ino ntara ya Ngozi nkuko bivugwa ni intara irimo abanyepolitike, ni intara twovuga irangwamwo n'imico n'akaranga yisangije gusumba izindi intara. Amateka n'ibiranga intara ya Ngozi. Reka rero tuze tubabwire amateka n'ibiranga intara ya Ngozi. Intara ya Ngozi yahoze ari ikibanza gikomeye mu mateka y'ubwami, izwi cyane kubera ko ariho hakomoka abami bamwe baranze Uburundi, harimo nk'umwami Mwezi Gisabo. N'intara yatanguriyemwo imigambi myinshi ya poritike kuva na kera, harimo n'abakuru bashoboye kuba bari mu nzego nkuru z'igihugu c'u Burundi, bakomakomeye boba bazwi ko boba barakoreye igihugu c'u Burundi. Reka tuze tubabwire rero mu byerekeye imibano n'imico n'akaranga biranga umwana w'Ingozi, biranga umunyagihugu turuka mu ntara ya Ngozi. Rero hano mu mibano n'imico abantu b'Ingozi bazwi
kwishaka ry'iterambere no gukunda amahoro, n'abantu bakunda amahoro badashaka kwama bari muri vurugu bakunda amahoro cane. Mu mico bazwi cane mu bikorwa byo gukoresha umubano nk'inkwano, gufashanya, imbyino z'ikirundi nk'intore, n'ibiteramo vy'udukino twa kera. N'abantu bakunda utukino twa kera batibagira akahise ku Burundi, n'abantu barangwa n'imico ya kera. Hari n'amasoko akomeye y'imico nk'isoko ya Ngozi ihuriramwo abarundi n'abanyagihugu bo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Mwibutse ko intara ya Ngozi ihana urubibe n'igihugu c'u Rwanda. Abantu benshi b'abanyengozi hariho abo uzosanga bavuga ikirundi neza, abandi nabo ugasanga bavuga ikinyarwanda, no kuvuga canke ariko aravuga ikirundi ugasanga ariko acanga ni ikinyarwanda. Mu bijanye n'ikirere ariho co bita climat, intara ya Ngozi ifise ikirere gitagase kandi gikonje kurusha izindi ntara zimwe, kubera ko ari ahantu hatumbereye hejuru. Ico kirere gituma uburimyi bumera neza, nk'ikawa, ibiraya, ibigori n'ibindi. Ni ukuvuga intara ya Ngozi ni intara imeze neza, uburimyi buragenda na cane kurima ikawa, kurima ibiraya no kurima ibigori. Aho hantu haramera cane kuri ivyo biterwa, hamwe n'ibindi nk'ibiharage, ibijumbu n'ibindi. Ivyo navyo birarimwa mu ntara ya Ngozi. Rero reka tuze turabe mu by'ubutunzi hamwe n'iterambere birangwa mu ntara ya Ngozi, intara iri mu buraruko bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'iterambere, intara ya Ngozi izwi cane mu by'uburimyi bw'ikawa. Ikawa ya Ngozi irashimwa cane kw'isi yose. Ikawa y'Ingozi ni ikawa ifise akanovera mpuzamakungu, n'abanyamakungu baremera iyo kawa yavuye mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Ngozi. Hari ibikorwa vyinshi vy'iterambere nk'amashure, amavuriro, amabarabara n'amabanki. Intara ya Ngozi irangwamwo amavuriro, irangwamwo amashure, ikarangwamwo amabarabara meza, ikarangwamwo kandi n'amabanki. Ivyo navyo akaba ari ibikorwa novuga biranzwe muri iyo ntara, biba vyibonekeza yuko iyo ntara ifise iterambere rikomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Ngozi ni intara yavuyemwo abasirikare batari bake, yavuyemwo abanyakubahwa benshi. Ni intara irangwamwo kandi n'inzego z'igihugu, ikaba ariyo ntara yavuyemwo umukuru w'igihugu umuhisi yitwa Petero Nkurunziza muramwibuka. Nawe akaba yari intwari yo mu ntara ya Ngozi, yakuriye mu ntara ya Ngozi, amamuko yiwe arayo muri iyo ntara ya Ngozi irangwa mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Kandi iyo ntara ya Ngozi muravyibuka ko hari inkiko za kera z'ubwami n'abantu, hasigaye amateka y'imiryango y'ubwami. Nari nabibabwiye yuko n'umwami Mwezi Igisabo yaturuka mu ntara ya Ngozi. Murumva yuko iyo ntara ya Ngozi nayo ifise amateka y'ubutware muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Intara ya Ngozi ni imwe mu zifise ishusho idasanzwe mu mateka n'imico n'iterambere ry'u Burundi, nk'ikirimba c'indero, uburimyi n'ubworozi, mu mibano,
Ngozi iguma itanga ikigwa ku gihugu cose. Akaranga kaho karakwiye kurindwa no gutezwa imbere kuko gashigikira umushinge w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nivyo muri bike biranga intara ya Ngozi twashoboye kuba tororokaniriza, ibindi tuzobibabwira mu kiganiro kizokurikira cyo hanyuma. Psikologe nije nari nabateguriye kino kiganiro. Imana ibahezagire. Thank you.